kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo ca Zaburi ya 33 na Zaburi ya 34. Zaburi ya 33 na Zaburi ya 34 muhezagirwe n'iki gisomwa c'ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Munezerwe uhoraho yemwe bagororotsi, gushima kurabereye abatunganye. Mushimishe uhoraho ikembe, mumuririmbire muvuza ishimwe ryiwe mu nanga y'imirya 10. Mumuririmbire indirimbo nsha, mucurarangisha ubuhinga muyomanza. Kuko ijambo ry'uhoraho ritunganye, igikorwa ciwe cose agikorana ukuri, akunda kugororoka n'imanza zibereye. Isi yuzuye imbabazi z'uhoraho. Ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru, impwemu zo mu kanwa kiwe nizo zaremye ingabo zose zo kuri ryo. Yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo, ibwina ahimburira mu bigega. Isi yose niyubahe uhoraho, abari mu isi yose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yageze bikaguma. Uhoraho ahindura ubusa imigabo y'amahanga, atuma ivyiyumviro vy'amoko bipfa ubusa. Imigabo y'uhoraho ihora ihamye ibihe bidashira, n'ivyiyumviro vyo mu mutima wiwe ibihe vyose. Hahirwa ihanga rifise uhoraho kw'Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba ishamvu yiwe. Uhoraho yitegereza ari mw'ijuru, araba abana b'abantu bose. Avyagiye ku ntebe y'icubahiro, yitegereza aba mw'isi bose. Niwe abumba imitima yabo bose, akitegereza ibikorwa vyabo vyose. Nta mwami akizwa nuko ari n'ingabo nyinshi, umuhizi ntarokorwa n'inkomezi ziwe nyinshi. Ifarasi nta kimazi igira co gukiza, ntizorokoresha umuntu inkomezi zayo nyinshi. Ijisho ry'uhoraho riri ku bamwubaha, riri kubiteza imbabazi ziwe, ngo arokore ubugingo bwabo abukize urupfu, abazigame muri kigoyi babe bazima. Imitima yacu yiteze uhoraho, niyo mutabazi wacu n'inkinzo yacu. Imitima yacu izomunezererwa, kuko twishimiye izina ryiwe ryera. Uhoraho, imbabazi zawe zitubeko nkuko tukwiteze. Zaburi ya 34. Umutwe w'amajambo aravuga ngo iyi ni Zaburi ya Dawidi, hamwe yisarishiriza imbere ya Abimeleki, nawe agaca amwirukana akagenda. Zaburi ya 34 kuva ku murongo wa mbere. Nzokwama mpimbaza uhoraho ibihe vyose, ishimwe rye rizoba mu kanwa kanje urudaca. Uhoraho niwe mutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Nimuhimbazane nanje uhoraho, dushirane hejuru izina ryiwe. Narondeye uhoraho aranyitaba, ankiza ubwoba nari mfise bwose. Bamwitegereje mu maso habo harakemuka, mu maso habo ntihazokwigera hamaramara. Uyu mugorwa yaratakambye, uhoraho aramwumva, amukiza amarushwa yiwe yose. Umumarayika w'uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha, akabarokora. Nimwumvirize ko mumenye ko uhoraho aryoshe, hahirwa umuhungirako. Nimwubahe uhoraho yemwe abera biwe, kuko abamwubaha batagira ico bakena. Imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa no gusonza, ariko abarondera uhoraho ntibazogira iciza bakena. Yemwe bana bato, nimuze mu nyumve, ndabigishe kubaha uhoraho. Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba, ngo azabone ivyiza? Uzubuza ururimi rwawe rwoye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ivyo guhendana. Tandukana n'ibibi, ukora ivyiza, rondera amahoro yakurikire kugira ngo yashikire. Inyonga z'uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure c'uhoraho kiri ku bakora ibibi, ngo ahenebereze ukwibuka kwabo mw'isi. Abagororotsi baratakambye, uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho yamukiza yose. Azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibi bizokwica umunyakibi,
abanka umugororotsi bazokucirwa kw'iteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, mu bamuhungirako nta n'umwe azocirwa kw'iteka. Bakundwa, mwafashe umwanya wo kudutega amatwi, muhezagirwe n'iki gisomwa, mushire hejuru Uhoraho kandi mwiteze kubona ugutabarwa kuva kuri we. Ivyo mucamo vyose, ishimwe ryiwe ririze rive mu kanwa kanyu. Uhoraho abagirire neza, abashitseko imbabazi impande zose. Mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa.